Nshuti bagenzi muriko muradukurikira turabahaye ikaze mu kiganiro intwaro nziza mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Uyu munsi mu kiganiro intwaro nziza tubashikiriza ibijanye n'inama umugwi seni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi wakoresheje n'abegwa n'amatora bose mu ntumbero yo kurabira hamwe uruhara rw'umwe wese mu bijanye n'amatora twimirije. Iyo nama ikaba yabereye mu gisagara ca Bujumbura kw'igenekerezo rya 11 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2025. Iyo nama yari yatumiwemwo kandi icegera c'uwurongoye isentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, umushikirizamanza wa Repubulika y'Uburundi, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, abashingamateka n'izindi ndongozi. Mw'ijambo ry'ikaze uwurongoye umugwi seni yarakengurukiye abari bitavye iyo nama, ivyo bikaba vyerekana umwitwarariko bafise mu bijanye n'amatora. Yaramenyesheje kandi ko umugwi seni ko wagiye uratunganya amanama kugira ubandanye kumenyesha abarundi uko biriko biragenda. Kw'izina rya bagenzanje no kw'izina ryanje nyene tugize umugwi seni, twagomba dusubire kubakengurukira bimwe bivuye ku mutima ukuntu mwama mwitaba ubutumire tubahaye, bitwereka umwitwarariko mufise w'ibikorwa vy'amatora kandi biradutera intege. Inama y'uno munsi yateguwe mu rukurikirane rw'izindi nama umugwi seni wagiye uratunganya mu ntumbero yo kubamenyesha ibikorwa ugezeko niba bigiye gukurikira mu misi ya vuba. Umugwi seni ugishingwa amabanga yo gutunganya amatora wariyemeje gushira imbere ibiganiro, kuja inama n'ingingo, guhanahana ijambo n'abegwa n'amatora bose. Bashinga ntayo bapfasoni batumire bahire nk'uko mubizi kandi mwagiye murabimenyeshwa muri zino nama. Uyu mwaka wa 2025 turimwo hazoba amatora. Tumaze iminsi itari mike tuyitegurira. Hari ibikorwa vyamaze gukorwa, hari ivyo tugezeko, hari n'ibitegekanijwe gukorwa mu misi iri imbere. Twarabashikirije ikirangamisi c'amatora kugira ngo tucisunge mu ntumbero yo korohereza bose, baba bayatunganya, abazoyajamwo canke abazoyakurikirana, ari mu gutora, ari mu kwitoza canke mu kuyarorera. Twisunze rero ikirangamisi c'amatora c'uyu mwaka, hasigaye ukwezi kumwe n'imisi mikeyi kugira ngo dushike kw'isango ry'itora rya mbere ry'abashingamateka n'iry'abagize inama z'amakomine rizoba kw'igenekerezo rya 5 ruheshi uyu mwaka turimwo. Urubanza rwose rusaba umwiteguro. Iyo rero rwegereje haba vyinshi vyo kwibukanya, umwe wese akisuzuma mu vyo ashinzwe kugira ruzogende neza. Twabonye rero ko ari ngombwa kubahamagara kugira ngo tuganire, twitegure neza iryo sango. Yaciye aboneraho kumenyesha bikuru bagiye kurabira hamwe muri iyo nama. Aha twovuga ibijanye n'ibiro vy'amatora mu gihugu cose n'ingingo itegekanijwe kubipfuza kurorera amatora n'ikiringo co gutanga amakarata kubiyandikishije ngo batore. Bikuru mu vyo tubashikiriza nibi bikurikira. Turaza kubereka igitigiri c'ibiro vy'itora biri mu gihugu cose,
turababwira ikiringo gitegekanije cyo gutanga impusha kubipfuza kurorera amatora, twongere tubahe n'ikiringo cyo gutanga amakarata kubiyandikishije ngo bazotore. Mwebwe mwatumiwe muri ino nama mujejwe amabanga atandukanye mu gihugu cacu, ariko ico duhurirako n'ukubumbatira amahoro n'umutekano, kurondera iterambere ry'igihugu, gushika ku matora meza, mu ncamake n'ukurondera ineza y'igihugu. Abarundi barayamaze bati tubiri tuvurana ubupfu, kandi ngo ubugirigiri bugira babiri. Uruhara rwa bamwe bose mu migwi mwaserukiye ni ntangere, kandi tugenda twuzuzanya twitegurira neza iryo sango, na cane cane ko ari rya hafi. Bashinga ntaye bapfasoni batumire bahire. Kwigenekerezo rya 11 ntwarante uyu mwaka, umugwi seni warasohoye ingingo ishinga igitigiri c'abazotorera ku biro vy'itora ko wabangana 500. Mu gihe naho hoba abatorera aho batiyandikishirije, ico gitigiri turashobora kucongera ko 25 ku biro, ariko ntibarenze 525. Kwigenekerezo rya 17 ntwarante uyu mwaka, umugwi seni warasohoye iyindi ngingo ishinga igitigiri c'ibiro vy'itora, ikomine ku ikomine, intara ku ntara, ishinga kandi ibitigiri vy'abazotora. Ibiro vy'itora mu gihugu hagati bingana n'ibihumbi 14,103. Hanze y'igihugu naho mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu, namwe dufise abasirikare bagiye kugarukana umutekano mu gihugu ca Somalia na Republika Centrafricaine, ni ibibanza 53. Vyose hamwe ni ibihumbi 14,156. Abipfuza kubiraba tuzobishira ku rubuga rwa seni kuri site web ya seni. Muri iyo nama rero bakaba barahanahanye ivyiyumviro ndetse barahabwa n'akanya ko gushikiriza ibibazo. Bashaka naje kubakeza ku bikorwa muje kudushikiriza, kiza gikurikira ibindi bikorwa byinshi byiza mumaze gukora. Turizeye ko amatora azoba neza cyane, kuko intango y'ubuhanza n'amasoso muri ko murakora neza cyane. Jewe sindabatevya, ikintu nagomba kubaza nikijanye n'ibintu bibiri. Kimwe kijanye na teme y'uno munsi, ndabona muvuga les partenaires électoraux. Bashaka mufashe kudefinisa neza les partenaires électoraux, kuko ndabona ngahanye imigwi itandukanye y'abantu. Iyo qualité do partenaire muyitanga gute? Muri partenaire gute w'amatora? Tumazoja mu matora menshi twagiye turabona abantu baza bati turi kumwe mu matora, hageze igihe c'amatora bamwe bakiyonjorora, abandi bakatubeshera ibitaja ntibize. Uyu munsi bakaba bagaruka kwakurira ubwo bantu koko n'aba partenaire électoraux murabe neza, kuko amatora mu bihugu bitandukanye gakunda kuba akaryo keza ku bantu badakunda igihugu, kuko ikikamukiza bagahungabanya umutekano n'inyungu z'igihugu. Rero mube no kuvuga ngo mumere magabo, murabe neza yuko réellement abantu bose mutumira, abantu bose bari ngaha n'abatari ngaha ari do véritable partenaire. Ico nibaza ko ubundi wese ategerezwa kuciyumvira. Ica kabiri ni kijanye n'abaobservateur. Mwavuze abaobservateur mu gihugu hagati n'abava hanze. Je ndakurikirana ibintu vy'amatora mbere ndi n'umuobservateur mu bihugu vya CAC. Muhora mubona handi habaye amatora umenga nk'ivyo bihugu vy'Iburaya, abaobservateur hamwe ntibagenda n'abo bahari. Mbega ni twebwe abana, ni twebwe dukeneye abaobservateur kugira ngo baze kuraba yuko dushoboye gutunganya amatora cyangwa tuyatunganya nk'uko bavyifuje. Nyuma cangira ikindi kibazo nariko ndibaza, amatora yaheruka twari mu ntara 18, mugobe n'intara 5, yari amakomine 118, ubu ni komine 42. Hanyuma ni ukuvuga yuko ni igikorwa gitoroshe kuba kitwari urugero runini. Mbega abarongoye intwaro mu gihe cyo kwigisha ibijanye n'amatora, mbega bazoba bafise uruhare ruhe mu gihe bazoba bazi yuko bariko barasezera hagira haza abandi bashasha? Tuzokorana na seni gusa canke tuzokorana ni seni n'abajejwe intwaro canke intwaro tuzoyikuramwo? Nivyo nagomba kubaza. Twagiye nyene n'inama hariho complémentarité kitwereka yuko
bigenze nk'uko mubivuga amatora yogenda neza. Nkabona nifise utubazo nka tubiri. Icambere kijanye formation des mandataires politiques, kwigisha abarerezi ivyo bakora ni biki, amadruwa yabo nayahe, limite zabo nizihe, bagezahe bagarukirahe. Haraho wosanga tubabwiye tugenda murereke yinjiye indani mu kazu k'amatora kuja kuraba ingene batora, yibaza yuko abirekuriwe. Muzobigisha ryari? Kuko natwebwe nimwabitubwiye kugira ngo abarezi bacu tuze tubabwire. Donc twari dukeneye kumenya neza yuko hari formation iri prévue pour les mandataires politiques. Rero ivyo noshikiriza nari mfise nk'ibibazo. Icambere cyashyikirijwe n'umwubahwa Karigwa Ndenzako, cyari kijanye n'abarorezi baba hagati mu gihugu na mpuzamakungu. Akarangamutima kabo kameze gute? Yabisiguye neza, sindabigarukako. Reka rero mpungure nshimangire icyo abandi bashikirije. Je byose nashimye, turi mu nteguro nta ngorane, turindira irya tariki. Ariko abarorezi bacu ntimwatweretse ku kirangamwanya amatariki yagenewe kuzokwigisha les observateurs électoraux. Uravye FD ibiyirimwo bisaba ubuhanga n'ubwenge bwinshi. Mwaba mutubwira ngo twebwe tuza kwigisha nos observateurs nk'akarorero. Mwatubwiye les bureaux de vote 14,153 fois D ucomba ni hafi 30. Uvuze ngo umugambi uje kwigisha abantu bawo byosaba ko natwe duca turondera abaformateri bangana nayo makomine yose ngo Burundi rugamba. Ndabatera iciyumviro, tegura amasesi bafata umunsi umwe imisi ibiri laho mugira inyota amatariki, hanyuma muce muhamagara abo bose bari mwitora ikomine ku ikomine, muce mubahamagara aba observateurs babo bafata umunsi umwe imisi ibiri, maze muze mutwigishirize abo observateurs b'imigambi yose bari hamwe. Icyo cyofasha no kuvuga dufata mu ikomine ya Busoni imigambi zitoza neyi, muce mubasaba abatanze abo observateurs, muce mufata umwanya mwigishe FD, kuko bigiye yavuze CDP ni ngombwa yuko inderetsi zimenya mbega zijejwe iki kujya munsi witora. Ntibazi bagwe bahonyonga amategeko batayazi, kuko hari n'ibihano byatekanijwe mu wokora ivyo amategeko atamuhe uburenganzira. Twagira tubisabe. Hambavu yo kubaza ibibazo baratanze n'intererano zabo, bongera bamenyesha ko muri iki kiringo c'amatora abanyepolitike bagiye gukoresha imvugo ihumuriza. Ikindi nagomba mvuge kubijanye n'imvugo n'ingendo ibereye, nagomba mpere kubajejwe amadini n'amashengero bari ngaha. Ibikorwa byabo basanzwe bajejwe kuremesha amahoro no kuremesha imitima, ariko turamenyereye iyo hageze mu gihe c'amatora ko batangura kwerekwa no kuvugishwa ibintu bica imitima bene igihugu, mbere bigahunganya n'umutekano, bavuga yuko ibintu ngaha biriko biracika ibindi bicika hariya amatora azogera. Nagomba ndabasabe uko kwerekwa no kuvugisha ibica imitima bene igihugu bikongera bikerekana ko igihugu kizogera nayo gahunganya umutekano, ko ivyo bintu bihagarika mu gihe c'amatora, kuko Imana bakorera atari Imana y'umuvurungano kandi atari Imana y'intureka. Bozihagarika mu gihe c'amatora bakavuga imvugo ziremesha n'imvugo zimbataza amahoro, imvugo z'ubwenge nka ya mvugo bavuga yari yashikirijwe n'umukuru w'umugambwe CDP. Ijya mvugo ituma bene gihugu baba mu madidani, mbere bamwe b'imitima ihuha bigatuma bakora ibitari ivyo. Izo mvugo zohagarira. Abajejwe ubutungane n'umutekano nkabasaba yuko bokurikirana cyane mu mategeko agenga amatora. Hari igice gihana abantu bakoze ibyaha bijanye n'amatora,
ubutungane bwoba hafi n'umutekano abantu bariko barakoresha iyo mvugo ituma bene gihugu bamwe bashobora gukora ibidakorwa bigahungabanya umutekano ko uwo muntu yohanwa vyihuta kugira ngo bashobore kudekuraje abandi bose baba bafise iyo ntumbero. Umugwi wigenga seni atako utagira kugira ngo amatora ategurwe neza kandi mu muco, maze abo bose bafite icyo baterera bahabwe akanya n'ijambo kugira ngo twidagadure byose be mu muco, mu nama n'ingingo, kugira ngo inyiramuvano ya ndyogo yarikiye mu ntege ngo mpaguruke bimeneke nicare bimeneke, icyo kintu kizohure aho gihera. Kuva mu ntango y'urugendo turimwo nta na kimwe mwaduhishije, nta na kimwe tutaganiriye, kandi mwaraduhaye umwanya ukwiye, turatanga ivyiyumviro murabikorerako. Ariko imbere uko nkumbure ngira ico mbajije, hari utuntu tubiri nagomba ngarukeko. Ubwa mbere turashima ko gushika ya mango integuro y'amatora iriko iraba igihugu cose ari impore. Ibi tubikesha ubunararibonye bw'abarundi, la maturité y'abarundi, barateye imbere, baraciye urwevu. Amatora ni ibiringo vyiza ducamwo tukabiheza ubuzima bukabandanya. Mugabo abanyepolitike, abanyamigambwe rimwe na rimwe niko bimereye mu mitwe, hari usanga birimwo bitandukanye no gushaka kwa bene gihugu. Amatora kuyajamwo ni demokarasi, nivyo mwese agahabwa ijambo, mugabo hari bitari kuri we. Amategeko agoma akora, inzego z'igihugu zigoma zubahirizwa, hagati yacu turubahana. Ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, umunyamabanga ntayegayezwa ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yaramenyesheje ko mu bushikiranganji bazokwama bashigikiye umugwi seni. Ubwa mbere kubanza gukengurukira umugwi seni ku ntunganyo nziza uriko uragira mu gutegura amatora. Murazi yuko hamaze kuba amanama atandukanye ahuza imigwi itandukanye, bisigure rero yuko uno musi gushika ubu nibaza ko atawovuga yuko umugwi seni uriko urihereranya integuro y'amatora nk'uko bamwe n'abandi bakaba bivuga y'amatora yaheze. Nibaza yuko impande zose biboneka yuko ziserukirwa mu ntunganyo y'amatora. None rero banyakubahwa muri mugwi seni duhereye ku mukuru wabo, turabashimiye cyane kandi turabateye intege mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, ku bikorwa byiza muriko murarangura, kandi turabemereye ko tuzokwama tubashigikira. Kanatsinda twese dukeneye iteka n'itekane mu gihugu cacu biciye mu matora meza. Yarasavye abari muri iyo nama na cane cane abanyamigambwe ko bomenyera kuvuga imvugo ibereye. Ubwa kabiri singaruka ku by'abandi bavuze, mugabo sinoga ntabivuze ko kandi ku mvugo zitaremesha, ku mvugo zitaryoshe bamwe bazo barakoresha. Nizere yuko abavuze amajambo ataryoshe bumvise impanuro baje barahabwa, kuko nk'umukuru w'umugambi w'urwego rw'igihugu avuze amajambo nkajya harabubahwa nkaba, nca niyumvira ibyo abwira abanywanyi biwe ari bonyene. Ni hamwe rero abajeje intwaro n'abajeje umutekano bama bagira ibibazo iyo bari ku rubuga, kubera ko ibi bavugira muri publike nk'iyi bari mu kagwi ka batekeyi, mwoca mwiyumvira ibyo bavuga. Bajya abanywanyi babo nabo iyo bashitse mu bene gihugu nabo nivyo baca bakora. Yaramenyesheje ko mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano biteguye gufasha kugira amatora azogende neza. Kubisigaye ndagomba kubamenyesha yuko mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano twiteguye cyane kugira ngo amatora azogende neza cyane. Abajeje intwaro ku nzego zose bariteguye gufasha uwo wese azoba afise uruhara mu by'amatora.
n'abajeje umutekano abajeje intwaro bose bariteguye. Dusabe rero abavukanye by'ukuri baze bakorane neza n'izo nzego mvuze, kanatsinda dusanzwe tuyaga cyane mu bushikiranganje n'abajeje imigambwe n'abarongoye imigambwe ku nzego zose, ndetse haba ku rwego rw'ubushikiranganje, haba mu ntara, haba mu makomine, abarongoye imigambwe barayaga n'izo nzego zose. Bisigurane yuko hagize ikibazo kiboneka habe kuja inama n'ingingo, habe kubishikiriza abajeje intwaro. Noneho barabizi ukuntu dusanzwe dukorana, kandi n'ubu turiteguye kubana dukorana neza n'abanyamigambwe. Kandi muri rusange turashima by'ukuri, turashima inyifato abanyamigambwe bariko barerekana muri iyi minsi, cyane cyane muko baza baratubwira ibitagenda neza aha canke hariya, ndetse mbere bakatubwira n'ibigenda neza, kuko ntibaba bariko bavuga ibigenda nabi gusa, n'ibigenda neza rimwe na rimwe barabivuga. Nico turagikenguruka kandi turabamereye nk'uko twaba twabikoze yuko tuzobandanya dukorana neza kugira ngo twese tuje matora neza, tuyakore neza, n'inyuma y'amatora tugume muri bwa bumwe bw'abarundi, na cane cane yuko amatora ari atwebwe abarundi. Asozera atekerera impanuro abari muri iyo nama, abasaba ko bobandanya bafatana mu nda muri iki gihe c'amatora. Ikintu nagomba ngire ko ni impanuro kuri twese, mbere si abanyamigambi gusa, si abigenga bazokwitoza, ni kuri twese. Dusome ibwirizwa rishigenga amatora, cyane cyane mu gice kijanye n'amakosa, kuko hagaze amatora hari abantu menga barekuriwe kuvuga di n'importe quoi cyangwa gukora di n'importe quoi. Nukuri abo duserukira, abo turongoye, haba mu migambwe, haba mu masosiyete civile, dusome ibyaha bitegekanijwe n'igitabo kigenga amatora. Ntihazogere uza kuvuga ngo yakoze ikintu atakizi, kandi ico rero nk'ubu abanyamigambi bosanga bacirengagiza kandi gihambaye kugikora. No muri izo nyigisho zotunganywa ico gisata, ico gice cohabwa ikibanza gikomeye. Ku vyerekeye ingorane z'ibitoro bavuze, ni ikibazo rusange mwacishuye nyakubahwa murongowe mu Gwiseni, ni ikibazo kizwi ku rwego rw'igihugu. Abanyamigambwe dusanzwe dukorana, iyo hatunganijwe ibikorwa baraza ukuntu twaba tugerageza kugira ngo ikibonetse tugisabikanye. Ariko mvuga yuko tuzobandanya tuvugana neza, dukorana neza kuko twahora, kugira ngo ari bibonetse tubisabikanye kuko twahora, baraza ukuntu twaba tubigenza. Mugabo so kugira ngo ndabemerere yuko aho bavugiye bose hose twatsi genda hanaka, mugabo tuzobandanya duca ku nzego zibijejwe kugira ngo ari bishoboka bikogwe, hanyuma ibikorwa byabo bigende neza. Kuri iki cerekeye inyigisho, nivyo nyigisho zirakenewe, kandi ko ndaraba zikenewe guhera hejuru. Mbere murabona yuko n'abanyamigambwe ku rwego rw'igihugu bakeneye inyigisho, mu Gwiseni wo bishobora, ndetse mbere no mu bushikiranganje turashobora kuzokwipanga kugira ngo n'abanyamigambwe baronke izo nyigisho, kugira ngo baze gutanga ubumenyi kumbure ivyo baba baronkejwe, kuko hari uwo usanga kumbure avuga uko canke kuri yakumvo zo kutamenya nabo nyene n'abantu. None rero izo nyigisho zitunganijwe byo bari byiza. Hariho n'amashirahamwe yigenga hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu amwe turiko turavugana, dusaye dukorana kugira ngo ari inyigisho zotangwa cyane cyane kuri iki cyo mandateri politique, hari abamaze kwegera ubushikiranganje kugira ngo bagire ico bawufasha, kandi turazi neza yuko bakorana no mu Gwiseni. Mu bushikiranganje rero turiko turaraba yuko izo formation de mandataire politique aho bishoboka dufashiranije nabo barongoye amashirahamwe yigenga, dufatanyije nabo amashirahamwe mpuzamakungu, turabe yuko ako kanya kozoboneka. Ahasigaye nifuza rero yuko umwe wese byo kuri yoba umukuntu akunda igihugu byo kuri muri integuro y'amatora, kugira ngo bize bigende neza, kugira ngo abajeje intwaro boroherezwe, ntihagira abaja kuremera abajeje intwaro, ntihagira abaja kuremera abajejwe umutekano, kugira ngo byose bize bigende neza. Murakoze mwese muriko muradukurikira. Aha niho dusozereye ikiganiro, naho ubutaha.